Barundi, barundikazi, banyarwanda, banyarwandakazi, namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi, ndabahaye ikaze kuri Tuyagire Vanessa. Nkuko mubimenyereye rero, aha kuri cano tuyaga, dusesengura, canke twibaza, canke twihweza ku bijanye n'ubuzima bwacu mu karere, muri politike n'ibindi biba biriko birahabera. Uno munsi ndabazaniye abagabo batatu mwese mumenyereye. Uwa mbere bose batangurwa na K, amazina yabo atangurwa na K. Hariho Kaguta, hariho Kagame, hakaba na Kayumba. Aba bagabo nkuko mubazi ndazi mwe munyumviriza, harimwo muri mwebwe abakunda cane Kaguta, hariho namwe muri mwebwe abakunda cane Kagame, harimwo namwe muri mwebwe abakunda cane Kayumba. Canke ugasanga ukunda Kayumba na Kaguta udakunda Kagame, canke ugasanga ukunda Kagame gusa udakunda Kayumba na Kaguta. Ariko aba bagabo bafise isano ridasanzwe mu bijanye na politike, nkaba nashaka tubisesengure neza bivanye n'icuka kiri mu karere, na cane cane icuka kiragishinga igihugu canje c'u Burundi, ndetse n'igihugu kibanyi ca Congo. Nivyo nashaka turabe, dusesengure vyimbitse, ntabwo ari amakuru mashasha nzanye, ariko ni ukwiyumvira mu nyimbo, tukiyumvira gusumba, kuko hari ibintu vyinshi nicaye ndiyumvira mbura ibibazo, ariko nshaka ko tubiyagako, hanyuma namwe muze gushira ivyiyumviro vyanje canke uko muwe mubibona muri commentaire, canke mushaka ko tuzogira pano tukabivuganako, naho nyene mushobora kumbarira. Ariko jewe niyumviriye ibintu mvuga ati reka ndabibasangize turabe namwe uko mwe mubibona. Nkuko rero dusanzwe tubimenyereye, aba bantu batatu habaye igihe bari basomambike, basangira vyose, bagasangira gusesa amaraso, bagasangira kwiba, bagasangira gutoteza. Habaye igihe aba batatu vyose babihurizako, bakabikora kabisa ata n'isoni ribateye, batera u Rwanda muri 1994. Murabizi neza yuko kuva muri 1990 bateye jenoside yakorewe abatutsi itaraba, kuva muri 1990 munazi yuko aba batatu bari ari nabo bari babishigikiye cyane, ndetse n'abandi, hariho n'abandi baba batakiriho, ariko aba batatu nibo bariho uno munsi, nibo tuvugako. Kuri ibindi byose rero vyagiye bikurikira, hakajaho kwica abantu mu Rwanda, hakabanza jenoside yasomojwe n'aba babiri, Kagame n'uyu, ndetse na Kaguta yarimwo, bagasomoza abo no kwita ngo zari za DMI zabo za kera batumye mu ntwaro y'abahutu ya Havyarimana, n'umutima mwiza w'abahutu barasamara, basanga babagwishije mu caha. Noneho bamaze gukorora indege, abahutu b'ibigwari bahendwa bakemera batiyumviriye, biyumvira ngo abariko barababwira ngo nimwice ngo nagashavu, kumbe se agashavu babateza umutego. Noneho bamwe baja mu banyarwanda barabica babahora ubusa. Kuvyukuri abahutu bishe abanyarwanda babahoye ubusa, bari abanyarwanda bari mu Rwanda. Ariko bobo Kaguta, Kagame n'uyu Kayumba nabo bo bari bafise umugambi wundi utandukanye n'ivyo abo bahutu bo mu Rwanda biyumvira canke abandi bandi. Mwese nkuko mwabibonye, bamaze gufata u Rwanda bakurikiranye kwica abakongomani, abanyarwanda bahungiye muri Congo, kwica abarundi bari muri Congo. Kuvyukuri baragwana barakuzako. Ariko itungo rimaze kubabana ryinshi, batangura kuganira ivyo bivye. Murabona yuko ubu hagati y'aba bantu bose ntibagihuza neza, ariko kandi ivyo bapfa ntabwo bapfa demokrasi. Aba bagabo batatu bapfa ivyo bapfa n'uno munsi, canke ivyo bapfa gukubu nta kintu na kimwe bapfa. Ivyo bapfa zari inyungu zabo ku gatwe kabo. Jewe ubu n'ubusesenguzi bw'iwanje nagomba ndabibutse, kuko nababwiye ko benshi muza kunyumviriza
umwe wese ashobora kuba muri aba harimwo uwakunda, ariko nagomba ndababwire mwugurura amaso tureke vya bindi ngo nuwiwacu, turabe ikibi n'iciza tubivugisha ukuri. Aba bagabo batatu ibintu bapfa ntabwo ari inyungu z'abanyarwanda canke z'abagande muri rusangi canke zari inyungu zabo ku giti cyabo nivyo bapfuye, ariko biragaragara ku mwihwezo wanje aho ngeza ubu mbona umenga basubiye gusubira hamwe. Igituma ndiko ndababwira ati ubu basubije hamwe, nashaka kandi n'abandi mwese mumfashe kubisesengura tuvyitegereze. Ikintu kiko kiratuma niyemeza nkumva yuko aba bagabo bamaze gusubiza hamwe umugambi wa kera bawugarutseko sikindi. Mu Burundi mwanumvise yuko bariko baridodoma ngo intambara ngo abashobora kujabukana ibigwanisho ngo babivana mu Rwanda ngo bakavyinjiza mu Burundi ngo kugira batere Burundi na Congo ngo canke kimwe muri ivyo. Burumva rimwe ngo batere Burundi canke Congo. Mu Burundi hari bande? Mu Burundi nkuko twese tubizi canke tubibona ntitubizi, tubona ngo mu Burundi ngo intwaro yaho ngo ni intwaro ngo abahutu n'abatutsi bacanganije, tukiyumva ngo abahutu nabo ngo bagira ijambo mu gihugu cy'u Burundi no muri leta. Ivyo ni ibintu tubona mugabo ntituzi 100% yuko abahutu bafise ijambo 100% muri leta, mugabo ico twemeza nuko tubona yuko bacanganije. Hanyuma uyu Kayumba nawe bavuga yuko ngo ari muri RNC, murazi yuko nawe bavuga yuko ngo ari mu bayoboye RNC kandi ngo yoba afise abanwani biwe ni kuvuga bamuyoboka bumva politike yiwe, abayoboka abanyepolitike, sinzi ko bavuga ngo n'abakristo b'abanyepolitike. Murabona ibintu vya politike igituma ndababwira ko ari ibintu bitangaje cyane. Muri politike hariho abakina politike, abayoboka abanyepolitike rero bakwiye kubarondera izina guko nko mu mashengero abayoboka ba patiri na ba pasiteri babita ngo abakristo. Abayoboka rero abo bagabo ntituzi amazina yabo, ariko nkoresha ijambo ngo abayoboke babo. Murazi yuko mu Burundi turafise abayoboke ba RNC. Ico ni kintu mumaze kumva u Rwanda rwidoga, ariko ni kintu kizwi neza. Harimwo abantu baba mu Burundi b'abanyarwanda, harimwo n'abavukiye Burundi, bamwe nyene nababwira ati ni bagatima kabiri, haje kuvuruga Burundi baravuruga, haje kuvurugwa urumva ibiba byose, ugasanga umwanya umwe bashigikiye u Rwanda, uwundi mwanya ukamenga ntibawushigikiye bakabura iherezo. Ariko turazi yuko muri abo harimwo abantu bashigikiye Kayumba Nyamwasa bari mu gihugu cy'u Burundi. Tukaba mu Burundi dufise igisirikare kivuga ngo ni c'abahutu n'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Nagomba mwese mumbarire nimba ku vy'ukuri Kagame ari probleme muri kariya karere, nimba FPR iraje ishinga kariya karere, Kayumba Nyamwasa afise abantu biwe mu Burundi, ni bande bojabukana ibigwanisho babivana mu Rwanda babitwara mu Burundi? Abarundi bifadikanije nabo bo kwa Kayumba ntibababone. Nagomba mu cyumvi igituma niko nababwira ati aba bantu ibi bintu bagarutse gukora ni bande bavana ibigwanisho mu Rwanda bakabijabukana i Burundi, babishikana i Burundi, abarundi ntibababone. Ndetse nabo bantu bo muri RNC baba mu Burundi ntibakora iperereza ati twumvise ko hari abanyarwanda bavuye mu Rwanda baje duhe raporo leta tubajya Rwanda, na cyane cyane ko twoba tuzi yuko mu abantu bose bava mu Rwanda baje nko mu Burundi, na cyane cyane je muri mind wanje numva umenga bo bagenda bakora target ku gihugu, ariko kandi bakora na target yo guhiga abo babayoboka Nyamwasa. Ico nico je no kuyumvira. Mugabo nimba abanyarwanda bo muri FPR bagwanya Burundi bakagwanya na Nyamwasa, bo shobora kujabukana ibigwanisho mu Burundi, ico kintu nashaka abantu mwese mu ciyumvire uko ivyo bintu vyoshoboka. Hanyuma ikindi naco hariho undi ngoma ncishemwo gatoya, ariko ntabwo ari umunyapolitike, nashaka ncishemwo. Nashaka mvuge uwo bita Rujugiro, umugwizamari canke umutunzi muzi, nawe asanzwe afise
ihinguriro ry'isima mu gihugu cy'u Burundi no mu gihe mu minsi mwari mwumvise ko vyashatse gutera induru bariko bamusaba ngo ko yokwimura hari iyo kampani ngo akayishira ahandi ariko asanzwe akorera mu Burundi mu bintu vy'ubudandaji ntituzi gusa ko ari isima usanga yo bafiseyo n'ibindi ariko turazi yuko Rujugiro nawe ari yari kandi murazi yuko Rujugiro nawe leta y'u Rwanda iramuhiga ngo imukorera ikibi nimba umugwiza atunga nk'urya atunze kurya yo bakorera mu gihugu cy'u Burundi vyomunanira gute nawe gukorana n'uyu nyamwasa mu guhana simvuze ngo naje muri politike ariko nk'ababahiga urumva bose boba bahigwa n'umuntu umwe kandi bose boba bagomba security yabo vyomunanira gute yuko bakominikana bakavugana ati abantu baraha tubafise kwa makenguku bashobora gukora ibintu bibi aha mu bihugu vyatwizeye reka tuze turabagaragaza tubereka iyi leta y'u Burundi tuyereka ati aba naba nubwo bavukiye ngaha nubwo bavukiye aha amamuko yabo niyo naha turahaza ariko mumenye ko batari ku bintu vyiza ibi bigwanisho biva mu Rwanda vyinjira mu Burundi bivuye ikindi naco u Rwanda ko gwiyugarariye ko imipaka tubizi ivyo bigwanisho babishomba gute ibigwanisho guko mumenye ibigwanisho vyinshi ntivyemerewe kugenda n'indege ibigwanisho vyinshi bica mu mato ico kintu muzogiperereze guko hari yuguze ibigwanisho hari amakampani specifique ari babajeje kubikontorora ivyuguze no kubigupakirira naho wifuza ko babidropinga heko tuzi neza yuko ahantu honyene bafise chance ko kubiha ari Museveni ntizera yuko bo biha Tanzania ikavyemera ahantu bafise hariya mu karere kubiha ari Museveni kugira bishike mu Rwanda aho handi hantu canke no muri Congo ku ruhande rwa Congo ari haho vyoja ariko hasa ni nko kwa Museveni ivyo bigwanisho baronka bariko bajabukana muri magendo biji Burundi bikeka ko bizotera igihugu cyose biriko bivahe hama tugarutse kuri Museveni ko Museveni yobazi avuga ngo aragwanya inyifato ya Kagame canke ya FPR ukuntu bafata nabi abanyarwanda n'ukuntu babatoteza n'ukuntu bavuruga karere nimba ivyo bintu Museveni vy'ukuri abikora ari vyo mu mutima wabona ko ivyo bintu ivyo bariko barakora atari vyo kubera iki kwari nawe sinyorita muri kariya karere mu bayobozi kubera iki batovuga ati ubu hageze yuko duhagurukira rimwe amakungu yanka yemera tugatera u Rwanda nkuko nubundi yabigize afasha bakagame batera Havyarimana katovuga ati nubu tugiye gutera u Rwanda dukureho iyo ngoma ya sekibi kugira ngo dushireho abantu bakwiye kuyobora jewe ibi bintu namaze kubona mu amadidane nemeza neza mu mutima wanje yuko aba bagabo batatu ntibigeze batandukana kumbura ivyo bapfa ubwa mbere vyarahabaye kandi ntazibana zidakubitana amahembe canke amategano n'abana bavukana baragwana ariko wabagaburira nyene umujinyu gahera bagasubira bakavugana nuko biba bimeze n'aba bagabo jewe mbona yuko ubumwe bwabo bumeze neza ijana kwijana ku bantu bakurikira ivya politike ku bantu mudakunda gusesengura ibintu mu birabe neza ku bantu mutakurikirana ivyo umuntu aba yavuze no munsi n'ivyo yavuze ejo mu vyitegereze ikindi naco igihe Ubufaransa na Kagame bariko baranyinyurana bagirizanya ngo ninde yakoroye indege ba Kagame bagiriza Ubufaransa ngo bwabigizemo uruhara Ubufaransa bwiyamamura mwese murabizi neza yuko ibintu vyose vyabaye kiriya gihe abantu bose bari bahari bemeza yuko Kayumba yarahari baravyemeza none Kayumba nimba yifuza yuko intwaro ya Kagame yosenyuka ko kiriya gihe atahagurutsa avuga ati ivyo nivyo indege nitwe twayikoroye Kagame nareke kubesha ahubwo nave ku butegetsi duhuze nk'abanyarwanda bose twicare tukora ibiganiro kugira ngo twubake igihugu ko ico kintu hageze ibintu iyo Kagame ariko arashwana n'aya mahanga avuga ibintu vy'ibinyoma ko aba baba bari kumwe bamuzi bavuga ko bamuhunze kutumva n'umunsi numwe bariko baraja hagaragara bavuga bati ivyo karavuga n'ububeshi vyagenze kuntu kubera iki iyo histoire bayihisha kandi tuzi yuko abanyepolitike burya n'abantu muri nosi bigize akamana bakubajije ngo imana y'isi muri uno mu myaka turimo bakubajije ngo nibande ari imana z'isi n'aba abanyepolitike mwese murabibona no muri ibi bihugu tubayemo murabibona ko ari imana z'isi bisigura yuko
bonyene bagiye hamwe n'izo ndege zakorowe niyo jenoside yakorewe abatutsi niyo jenoside yakorewe abanyarwanda kuko urumva hari yakorewe abatutsi niyo novuga yaciye ikorerwa abanyarwanda bose kuko murabona basanze abantu muri Congo babicirayo benshi cyane baca bongera bafata abo bahunguye barabica baca babandanya bica n'utwana twabo urumva iyo ni jenoside yakorewe abanyarwanda. None ko turazi yuko bagiye hamwe bavuga bati ivyabaye vyarabaye nk'abanyepolitiki ubu hageze ko dusinya amasezerano mashasha ibi bintu tubivemo dutangure bushasha. Nta muntu numwe yo kuyumvira ngo ngira ngo yanka kubivuga kubera ngo atinya yuko ngo kumbure ngo bozomuhamagaza nimba aho irahe n'ibiki biga bintu mwama mwiyumvira biga bintu n'abanyapolitiki babishaka biga ziga nzego bazase abanyarwanda bakavuga ati turavyase nkuko mu Burundi bavyase bakavuga ati abanyarwanda turavyase twebwe abakoze amakosa ni twebwe nk'abanyarwanda tuzokwicara tukabaha igihano canke tukabababarira abo banyepolitike babifisemwo ingufu kusumba abanyagihugu bo bikora. Ariko mwiyumvire igituma akarere kabandanya kubura amahoro, mwiyumvire igituma impunzi z'abanyarwanda zibandanya kugwira, mwiyumvire igituma impunzi z'abarundi zibandanya kugwira, mwiyumvire igituma impunzi z'abakongomani zibandanya kugwira. Kubera iki aba bagabo batatu bose batangurwa n'urudome keyi reka nshiremo n'akajajuro ariko burya ngo urukurukuru niyo nkuru numva yuko hari nuko abantu bamwe b'abagande bidoga ngo ibisekuruza vya Kaguta navyo ngo bishobora ngo kuba ngo ari ibinyarwanda. Uwo muntu nta ubizi ashobora ari kuba umunyarwanda yagiye gupagasa muri Uganda agakubita inda umugandekazi bakavyaruko ashobora kuba ibisekuru nk'igisekuru ca gatatu uvuye kuri Kaguta uharuye nk'ibisekuru 4-5 ugasanga ni babandi bakera gose bahora bagenda gupagasa bagagumayo nta numwe abizi mugabe ico tuzi ico nuko aba bantu bari mu karere uno munsi muri iyi myaka turimwo ari nabo batubujije amahoro. Tukibaza kuri Kayumba ari muri South Africa kandi akabavuga yuko u Rwanda bamuhiga buswa. Je numva kubera bamuhiga buswa nawe yoshiramo ingufu zo kwerekana yuko nawe atabakeneye ahubwo abo bava mu Rwanda baja gutera i Burundi. Numva yuko Nyamwasa yoba akominikana cyane na leta y'u Burundi na cyane kuri raporo abanwani bibo baba bamuhaye abereka ati aba nabuko kuba rero u Burundi bushobora kwinjirirwa n'abantu bavuye mu Rwanda. Tuzi yuko RNC iri mu gihugu cy'u Burundi ngo bazane ibigwanisho batere mu Burundi babikwa n'abandi guko n'imiburiburi bateza kubikwa n'abantu basanzwe babazi. Ni bande abo bantu bava mu Rwanda abazi Burundi babikwa n'abande bigwanisho binyegezwa n'abandi. No kuvuga yuko ni rwarukwegane nyene rwatangura mu 1959 ababiki bigwanisho nabo bavukiye Burundi biyita Barundi ababirungika nabo bari mu Rwanda bahungutse bagasubira mu Rwanda kuvuruga u Rwanda. Abifuza urugamba nabo bose bafise ya ideology yo kuvuga ngo bahonye ubwoko bw'abahutu. Kuvyukuri ibisinda bivuze ngo Nyamwasa ngo abantu muze kuja mu makomanteri ngo urahangaye ngo umugambwe ngo RNC nta mugambwe RNC mhangaye ndiko ndavuga Nyamwasa ku giti ciwe sindiko ndavuga RNC ndiko ndavuga Nyamwasa guko Nyamwasa afitaniye ubu cuti wafitaniye ubumwe hagati ya Nyamwasa na Kagame hari amagabanga abari hagati mu mitima yabo bazi ari babiri beshi muri RNC batazi hagati yabo batatu hagati ya Kaguta na Kagame n'uyu n'uyu Nyamwasa nabo nawe nyene bafise hari amabanga yabo ari batatu kandi bafise hagati yabo bo baza tawundi muntu azi na RNC itazi canke izo opposition zindi zisanga zitazi. Nkabona yuko ugusenyura kwa Kagame Nyamwasa bigizemwo umwete n'ishari ari nishaka vyo bani ngoga gusumba n'abandi bose guko we ajya amabanga abikanyegeza ni nayo usanga ari nayo mutsi wa nyuma wo gusonsora intwaro ya Kagame kahava. Ariko uko bigaragara ku vy'ukuri Barundi kazi namwe abanyarwanda kazi ibikorwa by'abanyarwanda biyemeje gusesa amaraso mu karere babandanya gukora biragaragara neza ko ibi bikorwa biriko birarengerana biriko birashika ku rwego rwo hejuru. Ntanguye kubona yuko umenga uyu mwaka wa 2022
ari umwaka ugiye kutugaragariza ibindi bindi tutari twiteze, tutari turaba neza, ariko je nifuza yuko abanyarwanda n'abarundi twese twobana mu mahoro n'abakongomani tukagenderanira nka kera. Nifuza yuko ku vy'ukuri n'abamaze kwibikamwo umutima w'ubumenja bowikura, kuko ntaho uzobashikana tutabanye twese mu mahoro, Afrika izoguma mu ntambara. Mugire ibihe vyiza rero mwese, bye, murakoze.